turabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Iyi ni Siren Vibes kandi wa mwanya wacu wo gutazira nkuko mubimenyereye ku munsi wa Mungu twama tubasangiza ikiganiro worship time ari jewe n'umufasha wanje, ariko no musi twatewe iteka kandi ryo kugira umushitsi canke umuntu aza kwifatanya natwe mu gutazira. Muramuzi n'umuntu atavyorosha, ni Chelsea. ndamuvuze atari nivuga. Bon, reka yivuge hanyuma tubandanye. Mane bahezagire. Shalom aho muri mwese, ndabaramukije. Amazina yanje nkuko yabivuze ni Chelsea, irindi ni irakoze Chelsea. Nkaba ndumwe muri mu mugwi wa Victoria's team, nkaba nagiriye ibako ridasanzwe ryo kuba mu mwanya mwiza hamwe n'umuryango guhimbaza. Rero nditeze ibidasanzwe kubw'uno mwanya. Murakoze cyane. Ego sinzi ko yashobora kuduha akajambo gato dushobora guhagarara kuno musi mu gutazira. Ya merci. Ikintu nifuza kuvuga kuri uno mugoroba nuko ndafise ijambo Imana ashitse ku mutima wanje. Turashobora gusoma muri Zaburi igice ca 121. Yes, haravuga ngo ni indirimbo Dawidi yanditse, ariko aravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabaga kwanje kuzova hehe. Ariko ijambo shaka guhagarara ko cyane ni rivuga ngo ku murongo wa 5 havuga ngo uhoraho niwe muzigamyi wawe, uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe, izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mwijoro, uhoraho azokurinda ikibi cose canke ukwezi mwijoro. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera, ariko niyo njoro akabivamwo ntazohimbara umutima wanje. Nagomba gutera intege muri no mwanya wo guhimbaza Imana. Turagiye guhimbaza Imana yacu, ntiduhimbaza kubera ko dufise byinshi byiza, ntiduhimbaza kubera ko tubona ibigaragara bimeze neza, ariko no mu bihe novuga ko bitameze neza turahimbaza Imana yacu kubera ko ijambo ry'Imana ridutegeka kwizera. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rikacongera kavuga ngo utizera ntazohimbara umutima wanje, utizera ntazohimbara umutima wanje. Reka ndagusabe muri no mwanya tugomba dufate umwanya udasanzwe wo guhimbaza Imana yacu. Uhimbaza Imana yawe nyimba wumva hariho ijambo rimwe rigaruka ku mutima wawe, ndagusabe uvuge iryo nyene, ariko uvuga ati uno mwanya Imana yanje igiye gushigwa hejuru. Kandi izana neza muri uko gushigwa hejuru hari imiryango iza kuguruka ku buzima bwawe. Ndizera neza ntakekeranya yuko uragiye kugumbirwa n'Imana aho uri, nyimburi no mu Burundi canke uradukurikirana mu mahanga. Nagomba ndakumenyesha yuko hari Imana ikuzi kandi iri kumwe nawe. Yes, turashobora gutangura cyane guhimbaza Imana yacu. Turashobora gufata umwanya wo gusengera hamwe. Imana yacu turagushimiye Mwami Yesu Kristo kubw'umugoroba budasanzwe ku buzima bwacu. Mwami Imana, Mwami ndagushimiye Mwami Yesu Kristo yuko hariho byinshi wateguye kuri no mugoroba. Mwami Imana, turiteze kukubona Mwami, reka ushigwe hejuru Mwami. Turagiye kukubwira ico wakoze ku bwacu kugira ngo uno munsi tube twitwa abo turi uno munsi. Mwami Imana, turaje kukubwira Mwami Imana ivyuzuye imitima yacu. Mwami Imana, ivyuzuye Mwami Yesu Kristo. Turafise ishimwe Mwami Imana, turafise Mwami Yesu Kristo intahe yaho wabaye umwizigirwa. Mwami Imana, turagushima Mwami Imana kubw'ijambo ryawe. Mwami Imana, mande shakatarabakoshia, mande shalabakoshia, mande sikatarabakoshia, malaboshakatarabakoshia. We lift your name on high God. Turagushize hejuru Mwami Imana, turakwimitse muri kino kibanza Mwami Imana. Ndagushima ko wuzuye kino kibanza Mwami Imana. Ndagushima yuko ugomba wakire Mwami Yesu Kristo umubavu w'ishimwe ryacu Mwami Imana. Uragiye kwakira Mwami Yesu Kristo cakindi Mwami cambere Mwami Imana, cakindi Mwami tugomba tuguhimbarishe Mwami Imana. Ivya mbere dufise Mwami Imana tugomba dutore muri vya bindi vyiza nyene dufise Mwami Imana. Tukubwire yuko turagukunda kandi tukubwire yuko Mwami Yesu Kristo urarengeye vyose Mwami Imana. Mande shakatarabakoshia, mande sikatarabakoshia. Turagushima Mpemu Yera, turagushima kubw'ijambo ryawe Mwami Imana. Ndagushima ko ijambo ryawe Mwami Imana ari ubuzima dutambukira mu gihe cose Mwami Imana. Eshalabakoshia, mande sikatarabakoshia.
usanzwe ufata urugendo wenyene kandi ufise ibibanza mu modoka cyangwa ukunda gusaba lift imisi yose kuko utokoresha odeta application nshasha y'ingenzi hanyuma mugafatanya urugendo. Ukoresheje odeta ugenda wisanzuye uzimbukiwe kandi mu mutekano ntangere. Odeta gira icyo ukoze ugire naho uja. yarasezeranye ko nahi imisozi yonyiganyiga canke ikavaho urukundo rwiwe nisezerano yangiriye itazovaho namba ibihe nzobaho mu rukundo rwiwe niho nzibera kukuzi ntakekeranya ko nta rupfu ubugingo nanabamarayika canke ibigeragezo navyo mw'ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje. Kekeranya ko nta rupfu canke ubugingo nta n'abamarayika canke ibigeragezo ntavyo mw'ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje. Kukuzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo nta n'abamarayika canke ibigeragezo ntavyo mw'ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje. Munegenge zanje iyo ndemerewe mu bingerageza canke iyo nsitaye utikimpanguza kikaminege nuko nibuka kuwa muzatazomera mu rukundo rwiwe kekeranya ko nta rupfu canke ubugingo n'abamarayika ibigeragezo ntavyo mw'ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizoza vyonkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje. Kukuzi ntakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo nta n'abamarayika
wanje aluti sinhekeranya haleluya oh sinhekeranya oh sinhekeranya Yesu we arankunda aluti sinhekeranya 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 arankunda sinhekeranya 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 arankunda sinhekeranya 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 urankunda sinhekeranya 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 urankunda sinhekeranya 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 arankunda nakekeranya ko nta rupfu canke ubugingo nta n'abamarayika canke ibigeragezo ntavyo mw'ijuru canke mw'isi ntabiriho nta n'ibizoza vyo nkura mu rukundo rwawe Yesu mwami wanje haleluya ndashinga intahe ku Yesu ari umwizigirwa nahebuka kumwizigira ntibikoze isoni nahebuka ndashinga intahe ku Yesu ari umwizigirwa nahebuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa nahebuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigirwa nahemuka kumwizigira
ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigira nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka duwiwe aranzi izina kandi uti asibyanje uko biri kandi uti duwiwe aranzi izina kandi uti asibyanje agubiriye ubuzima bwanjye kandi uti duwiwe aranzi izina kandi uti asibyanje uko biri kandi arishura ndashinga intahe ko Yesu ari umwizigira nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka ndashinga ari kumwe natwe nahemuka kumwizigira ntibikoze isoni nahemuka duwiwe aranzi izina asibyanje uko biri kandi arishura uti arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi jewe ndamwibonera ntabwo ari byo tubanye abandi umunsi kundi twebwe turakwibonera arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi jewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi umunsi kundi jewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi jewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi
cose umusikuru twebwe turamwibonera jewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi oh haleluya umusikuru jewe ndamubona sheterebo urera mwana dukunda mwami turabikatala batwitayeho haleluya ibyo twumvise ibyo twabonye ko ariko n'ukuri twebwe twarabyibonye ko uradukunda cyane sendekerere bosha katayarama osekerere bosha katakayaraba urera uraganje umukunzi mwiza ntawusa nawe mwami ntawugereranya nawe ntawukora nk'ibyo ukora mana yacu sheketerebo sendekesekerebo shakatakaraba shekerebo sekendekeseketerebo shakatayara urera mwami haleluya ijuru niho riri habuzima ijuru niho riri kwahubaye habuzima kukwahugendera ijuru niho riri kwahubaye mwami Nimo
wiganzira ku buzima bwacu ubandanye wiyerekana mwami ubandanye wiganzira uganza ibyacu uganza abacu haleluya turagukeneye mwami turagushaka mwami haleluya ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose mwami ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose mwami mwami ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose mwami ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose rutare nubatseko gitandara mpungirako ubugingo budashira mbera byose zoza mu bwiza bwawe ikimanza cy'amashimwe bigushikanire wewe ubereye mwami 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 ndagukunda mwami mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose mwami mwami ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose mwami mwami ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose mwami ndagukunda mwami ndagukunda mwami ndagukunda ibihe byose Oh Jesus, ku birenge byawe niho twaje, hafi yawe niho twaje, hari kuruhuka. Haleluya, haleluya. Ganira n'Imana yawe, vugana n'Imana yawe.
vyawe nyotewe shaka kukumva umbwira kandi unganiriza jewe ndi hano ku birenge data ndanyotewe shaka kukumva umbwira kandi unganiriza nkunda cane bino bihe vyaje nawe ndakunda cane uramahoro yanje ubutunzi bukomeye kuba narakumenye bukomeye kuba narakumenye nagiriwe Yesu urampagije Yesu ni wewe nyotewe vyawe mwami ndakunyotewe mwami ndagushaka mana ndiko ndakubwira kuri amahoro yanje uri vyose ndondera uri vyose nkeneye uri vyose ubuzima bwanje bukeneye uri vyose haleluya uramahoro yanje sendekererebo shakatayarama urera mwami bakanje mwami ntawogereranya nawe mwami wowe nyine tunyotewe mwami haleluya ni wowe nyine tunyotewe mwami ni wowe nyine twifuza mwami haleluya sinshaka gukora mwami nkoresha ico wampamagariye sinshaka kuba jewe nifuza kuba mwami mpindura uwo wampamagariye twese ngo sinshaka gukora ico nifuza haleluya ivyo nje nifuza nkoresha mwami ivyo nkora byose nkoresha mwami kandi ngo sinshaka kuba uwo nifuza kuba haleluya jewe nifuza kuba haleluya
ashaka gukora ibyo wowe wifuza gukora ibyo ubwire bimwibwira mu mutima ati ndagushaka aba ari wowe unkoresha ndagushaka haleluya sinshaka kuba sinshaka kuba icyo jewe nshaka kuba ndashaka kuba wewe icyo ushaka kuba haleluya ati gukora uruta rwanje biranduhisha taruwanje navyo nugutsindwa oya mureshi gukora umukoro taruwanje navyo nugutsindwa oya mureshi udashaka gutsindwa amubwire ngo gukora umukoro vyoturuhisha gukora umukoro taruwanje navyo nugutsindwa oya mureshi kandi twese hamwe ngo gukora ivyo utaduhamagariye vyoturuhisha haleluya gukora umukoro taruwanje navyo nugutsindwa oya mureshi reka tumuhamagare adukoreshe nkoresha mu kazi kawe mubwire ngo nkoresha ico wampamagariye Yesu mpindura ico wampamagariye Yesu nkoresha ico twese hamwe ati duhindure mpindura uwo wampamagariye nkoresha ico wampamagariye kandi mubwira agukoreshe mu kazi kawe aho uri hose urakeneye gukoreshwa n'Imana nkoresha ico wampamagariye Shedekererebo shakata yarama Mindura uwo wampamagariye Sheketererebo to
everything, Lord, everything I give to you. We surrender, I surrender to you. Everything is yours. Everything I give to you. Withholding nothing. Yes, Lord. Withholding nothing, Lord. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Ibyacu byose. Nachoni sigarije. Ibyanje byose. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Ndakwiyeguriye. Ndakwiye. Mwami tuguhaye byose. Nguhaye byanje byose. Nachoni sigarije. Nachoni sigarije. Thank you, Jesus. Amen. Amen. turabashimiye abashoboye kubana natwe musangiza abandi Pour réserver un voyage sur Odetta, c'est très simple. Sur la page de recherche, cliquez sur Source et entrez l'endroit d'où vous partirez. Précisez exactement le point de départ sur la carte. De même sur la page de recherche, cliquez sur Destination et entrez l'endroit où vous allez. Indiquez exactement le point d'arrivée sur la carte. Choisissez quel jour et quelle heure vous souhaitez voyager. Enfin, cliquez sur Rechercher un trajet. Tous les voyages correspondant à votre recherche s'affichent. Choisissez celui qui vous plaît. Vérifiez bien les détails de ce trajet avant la réservation. Cliquez sur Confirmer et choisissez un moyen de paiement. Pour le paiement en espèces, le montant sera remis au chauffeur au moment du voyage. Après la confirmation, votre place est automatiquement réservée. Vous allez quelque part et vous avez des places libres dans votre voiture? Proposez votre trajet sur Odetta et partagez les frais de transport. Cliquez sur le menu Proposer et saisissez votre lieu de départ. Sur la carte, choisissez un point de rendez-vous où vous récupérez les passagers. Saisissez votre lieu d'arrivée. De même sur la carte, choisissez un point d'arrêt où vous déposerez les passagers.
Sélectionnez la date et l'heure de voyage. Renseignez le nombre de places disponibles dans votre véhicule. Un prix par place vous est proposé selon la distance du trajet. Sélectionnez le poids des bagages par passager. Vous avez la possibilité de publier un voyage retour pour le même trajet. Écrivez une brève description de votre voyage pour attirer plus de monde. Cliquez sur « Publier le trajet ». Et voilà, vous pouvez maintenant commencer à recevoir des réservations. Siren Vibes TV.